Ndabaramukije bakundwa b'umwami, amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe. Ya mahoro ava ku kwihana no kureka icyaha arushizeho kuramira imitima yanyu n'ubugingo bwanyu. Ijwi muriko murumva ni rya mwene so mugakiza irandi ndiho ku bwayo. Ikiganiro kivuga butumwa naco muriko murakurikirana ni ikiganiro ijambo ry'umunsi. Turashishikara n'ibiganiro tuzomaramwo imisi igera kuri 7 nkuko nabitangaje mu ntangamarara. Turiko twiga ku mayeri n'imigabo n'imigambi y'umugwanizi Satani ariko akoresha mu kugumiza abantu mu byaha no mu gusubiza abantu mu byaha mu gihe Kristo Yesu nawe ari ku rugi inzamba vuba yimirije kuvuga. Imana idufashe cyane. Twaravuganye mu biganiro bishize ukuntu abari mu byaha Satani abagumiza mu byaha ngo ntibakira gakiza, n'ukuntu abasubiye inyuma bakava mu gakiza Satani ababohera muri uko gusubira inyuma ngo nibakumvira ubutumwa bwiza ngo bagaruke mu gakiza. Turanavugana n'ukuntu abashikamye mu gakiza Satani yagerageje guta hasi ariko bo bakumira ku ijambo ry'Imana, yabarekeye mu rusengero baramutsinda ku bindi byaha byinshi bitari bikeya, mugabo nawe ababohera ku cyaha kimwe canke bibiri, ibindi byose babibohoka ko mugabo baguma ari imbohe ku cyaha kimwe canke bibiri. Ikiganiro giheruka cyari kigwa cya 4, niho twarabiye hamwe neza ingene hari abantu nabo Satani ateza ubwibone, ateza ukwikakisha kandi bari mu rusengero, bari mu bikorwa by'Imana, mugabo akabateza ubwibone no kwikakisha ngo ntibagace bugufi iyo bakoze ibyaha ngo bihane. Hakabaho n'abandi kandi Satani atera guhusha intumbero, ha gukora imirimo y'Imana bahimbaza Imana, bagakora imirimo y'Imana ngo banezereze abantu, ha guharanira gushimwa n'Imana bagaharanira gushimwa n'abantu. Abo bifuza gushimwa n'abantu, abo bagomba gukora banezereza abantu, na cyane cyane baba Kristo bagomba kunezereza abapasteri, babarongozi b'ishengero bagomba kunezereza kumbura abungere b'amashengero. Ugasanga ni pasteri agomba guhimbara pasteri wa mbere, ugasanga ni mwarimu agomba gutona kwa pasteri, ugasanga ni diakoni agomba gutona kwa mwarimu no kwa pasteri, mugabo ntibarondere gutona ku Mana, ntibarondere gushitsa ishaka n'ubugombe bw'Imana ngo banezereze Imana. Abo nabo bagwa mu mutego ukomeye cyane gose wo kutihana, kuko urondera gushimwa n'abantu agerageza guhisha ibyaha byiwe, kuko biroroshe cyane guhisha ibyaha abantu bagenzawe. Mugabo urondera gutona ku Mana amenya neza icyo nkora cyose Imana irakibona, ari cyiza ari kibi, agaharanira kwihana no guca bugufi yakoze icyaha, kandi amaze guharigwa agaharanira kwiyubara no kwirinda ngo ntagasubire mu byaha. Aya mayeri yose rero Satani ariko arakoresha ni kugira ngo abantu bagume mu byaha, inzambi zovuge ibibasangamwo canke Yesu Kristo azogaruke abibasangamwo. Abari mu byaha batarakizwa ntibakakira gakiza, bigumire mu byaha. Abari barakijijwe bagasubira inyuma bagume mu gusubira inyuma ntibagaruke mu gakiza. Abari mu gakiza nabo bashikamye agerageze abagwishe bagwe mu byaha. Abahagaze bagaharanira guhagarara no gushikama nabo akabayobya mu zindi nzira bagakikamira iburyo canke ibumoso. Nabo bari mu rusengero, nabo babandanye baririmba, nabo bavuga ubutumwa, n'ahari abasenzi ugasanga bagenda mu rusengero kandi bakorera Imana, hari ibyaha byabatsinze. Imana idufashe cyane. Iyi rero ni incamake y'ivyigwa 4 muri kino cigwa c'indwi yose turimo. Kuri uno munsi turiga ku cigwa kigira 5. Imana idufashe cyane. Icigwa cya 5 gifise umutwe uvuga ngo guta agakiza wirukira ibitsibo ni kuruhira ubusa gukabije cyane. Imana idufashe cyane. Hari abandi rero bari mu rusengero babandanya ibikorwa by'Imana, mugabo Satani abahuma amaso kandi abayovya ubwenge, birukira ibitsibo, birukira impera, bakibagira cya kindi gisumba ibindi byose cyagakiza. Nkunda kubwira abantu ngo ntabwo dukora imirimo y'Imana kugira ngo tuze dukizwe, ahubwo dukora imirimo y'Imana kubera twakijijwe. Mu yindi mvugo, agakiza ntikazana mu mirimo y'Imana, ahubwo imirimo y'Imana izanana mu gakiza. Kuko wakijijwe utegerezwa gukora ibikorwa by'Imana ngo n'abandi bakizwe. Niyo mpamvu amabango agabagurwa mu buryo butandukanye. Warakijijwe mugabo uhabwa ibango ry'ivuga butumwa ngo niwe wavuga ubutumwa bwiza abandi bakizwe. Uhabwa ibango ryo kuririmba ngo niwe waririmba mu mpemu no mukuri indirimbo zawe zikize benshi. Uhabwa ibango ryo gusenga ngo niwe wasenga mu mpemu no mukuri amasengesho yawe abohore benshi. Uhabwa ibango ryo kuvugishwa ngo niwe wavugishwa na mpemu w'Imana ntuvangigwe, abantu bumvira icyo Imana ibabwira bahindukire.
umwe wese yakijijwe by'ukuri yahawe ibango kubw'ingabire za mpwemu yahawe, iryo bango arihagazemwo mu kuri akarikoreramwo neza, Imana iramukoresha by'ukuri mu kuzana abandi mu gakiza, kuko nyene twakirijwe gukiza abandi. Ariko rero benshi bagaharanira kuza kwakaka nk'inyenyeri, agakiza bakagata, bagaharanira kuza kwambara ibitsibo mugabo agakiza bakagata. Kubera iki? Hari intambara nyinshi cyane rwose ziri mu gukorera Imana. Niba haranira ibitsibo utagumisha agakiza, uzosanga agakiza wagataye uriko wiruka ku bitsibo. Iki naco tugiye kukiga ko kuri uno munsi, nayo kandi ni amwe mu mayeri menshi Satani ariko arakoresha mu guhuvya ishengero. Nongeye kubaha akaze rero irigira kandi dusangire amajambo y'Imana muri kino kiganiro cyacu ijambo ryo munsi, twumva icyo Imana avugana nacu kuri kino kigo cy'uno munsi, twishimikije amajambo y'Imana. Kaze cyane. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu cete cya mbere Paulo yandikisha ishengero ry'Abikorinto, igice cya 9 imirongo ya 24 kugeza kuri 27. Indanzi y'amajambo iravuga gute? Indanzi y'amajambo iravuga ngo abagomba impera bakwiye kugira umwete. Yesu adufashe cyane. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uherwa akaba umwe, namwe abe ariko mwiruka kugira ngo muronke impera. Kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri byose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira. Nuko nanje ndiruka, ariko si nk'utazi yaja, nkubitana ibipfunsi, ariko si nk'uhusha, kandi ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Yesu Kristo adufashe cyane. Turasoma kandi andi majambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi igice cya 50:16 ukuri 21. Naho hari amajambo y'Imana, twumva icyo Uhoraho Imana avugana nacu. Zaburi igice cya 50:16 kuri 21. Haravuga ngo, ariko umunyakibi Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje, ugashira isezerano ryanje mu kanwa kawe? Kuri nyanka guhanwa, ugashiburira amajambo yanje inyuma yawe. Iyo ubonye umusuma wemeranya nawe, kandi wifatanya n'abasambanyi, uhaye ikibi akanwa kawe, ururimi rwawe rwigenera ubugunge, uganama uvuga nabi uwo muvukana, urementaniriza mwene nyoko bwite. Ibi na rimwe havuga ngo ibyo urabikora nanje ngahora, ukiyumvira yuko mwanye nawe rwose, ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana idufashe cyane. Dusenge. Mana ugira neza, data uja rukundo, nongeye kugushimira no kugukengurukira cyane kwisinzi ry'impuhwe n'imbabazi zawe. Nongeye kugushimira no kugukengurukira cyane kwa Imana ugira neza, wuzuye ubushobozi kandi wuzuye ububasha. None mu izina rya Kristo Yesu, ano majambo yawe mwami aravugutiye kandi bihetangabo kenshi, n'ay'ubushobozi kandi n'ay'ububasha. None rero mwami, ko biguhimbaye ko avugwa kuri uno munsi, ndakwinginga ihindura ubugingo bw'abumviriza bose, abumviriza Mana washoboze kumvira bahinduke, umwe wese atawuri gikwiriye n'ikibereye mu bugingo bwiwe umushoboze kugikora. Naramuje imigani imigambi ya Satani, ariko ndakwingingira ijambo ryawe rikora ishaka n'ubugombe bwawe muri bose baryumvise, ribahindure nk'uko ugomba kandi ribakomeze. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Mwene daturi kuranyumviriza, ano majambo uko ndayasomye n'ikigwa duhagaze kuno munsi, kumbure wava wimva ati mbega birahuriye hehe, ariko ndagomba ndakubwire ngo nkurikira mu kanya gato gasigaye ndayasobanure ko gatoyi, hama uraza gutahura icyo mpemu y'Imana yagombye kuvugana nawe muri ano majambo. Tubakiye kuri ya teme y'uno munsi ngo guharanira kwirukira ibitsibo ugata agakiza ni ukutamenya gukabije cyane. Imana idufashe cyane. Mu cete cya mbere Paulo yandikisha ishengero ry'Abikorinto igice cya 9:24 kugeza kuri 27, niho havuga ngo abagomba impera bakwiye kugira umwete. Paulo atangura avuga ngo mu birori abasiganwa biruka abari benshi kandi biruka bose, mugabo ngo uhabwa impera abari umwe. Kandi aravuga ngo umuntu wese azorushanywa ngo yitegura muri byose. Kandi rero ngo babandi bo mwisi
abahiganwa biruka n'amakinga, abahiganwa biruka n'imiduga, abahiganwa biruka n'amaguru, abakina imipira y'amaguru, volleyball cyangwa basketball. Uguhiganwa kuba gutandukanye uko abantu bahawe impano mu byo guhiganwa ku buryo butandukanye mu nkino na cyane cyane. Mugabo ngo biruka ari benshi, basiganwa ari benshi, ariko impera igahabwa umuntu umwe. Kandi ngabo baritegura bikabije. Hari abaduga imisozi, hari n'abamara iminsi no kujya bataryama biteguriye byahiganwa ngo baze batahukana igikombe. Abo rero bakaruhuko kose bahiganirwa igitsibo gishira, bahiganirwa impera ihera, barabaha imidari y'izahabu n'ibyo, mugabo barayikonvertisa mu amafaranga bakayajya agashira. Imana idufashe cyane. Mugabo ngo twebwe rero kuko duhiganirwa igitsibo cy'ubugingo budashira, dukwiye kurushizaho kwitegura gusumba babandi. Ariko rero ngo twitegure gute? Imana idufashe cyane. Iby'ijuru Imana biraniganirwa, iby'Imana biraniganirwa, agakiza n'imigisha iri muriko birasiganirwa. Ariko gusiganirwa iby'agakiza, kuniganira iby'agakiza, guharanira iby'agakiza, uko tubigendamo bitandukanye nuko abisi bahiganwa. Imana idufashe cyane. Mugabo abenshi rero baca bagomba ngo kujya ku ntabisi bahiganwa, bahiganirwa iby'isi, ngo bari nako nabo bahiganwa, bahiganirwa iby'ijuru. Aha niho bananirirwa, kandi no Satani abafatira. Ego n'iby'ijuru birahiganirwa, mugabo uguhiganwa kwacu mu by'ijuru gutandukanye cyane gose nuko babandi bo mwisi bariko barahiganirwa iby'isi babigenza. Paulo abandanya bivuga neza ku murongo wa 26 ngo nuko nanje ndiruka ariko sinkutazi yaja, mubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha. Ano majambo abiri niyo yugeraniyemwo byose by'inoteme y'uno munsi. Ndiruka ariko sinkutazi yaja, ndakubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha. Benshi rero barirutse biruka ku bitsibo, bibagira yuko ibitsibo utazobihabwa utarakizwa. Imana idufashe cyane. Ibikorwa byiza byose wokora utarakizwa bizoba impera y'abandi. Imirimo myiza yose wakora utarakizwa izaba impera y'abandi. Ugutama kose wotama, uvuga ubutumwa, uririmba, usenga, uvugishwa, usengera abagwayi. Hari abantu bafise ingabire zo gusenga, akarambika ibiganza ku ugwayi agakira kandi ari umunyabyaha. Mugabo icyo gikorwa ukoze nta mpera uzagiherebwa, kuko imbere yuko uhabwa impera umanza gushikaho impera itangirwa. Ibitsibo bizotangirwa mu ijuru, kugira ushike mu ijuru nimpa kubugororotse. None kuri umunyabyaha ukaba uri kuraniganira ibitsibo, mbega bazoguhamagara ngo wakire ibitsibo by'ibyiza wakoze kandi uri muri gihonomo. Agakiza tukagumane, hama tumaze kugumana agakiza turondere ibyiza, turondere ibitsibo, dukorere Imana, duhiganirwe iby'ubwami bw'ijuru. Mugabo agakiza tukagumane. Ariko rero benshi barataye agakiza ariko bararondera ibitsibo. Imana idufashe cyane. Dukomeje dusoma kuri uyu murongo wa 26 mu gice cya 9 mu cete cya mbere Paulo yandikisha ingoro ry'Abikorinto, navuze ngo harabisobanura neza. Habisobanura gute? Paulo avuga ngo nanje ndiruka ariko sinkutazi yaja. Natwe turasiganwa, mugabo tujya mu ijuru. Inzira igana mu ijuru turayizi, ni Yesu Kristo, ni ryarembo ripfunganye. Amabwizwa n'ibyagezwe bisabwa kwitondeka kugira ngo abari muri iyo nzira bayicemo neza turayazi. Mugabo rero mu guharanira bya bitsibo harimo ngo gusiganwa. Benshi rero cyagomba gusiganwa nk'abisi. Mu mupira w'amaguru barategana amajido, umuntu agakumbagara ukamwaka umupira ukagenda ugatsinda. Ariko mu by'Imana nta gutegana amajido birimo, nta gukubitana udukokora. Imana idufashe cyane. Harimo n'abaroga, itimu iza gukina n'iyindi bakarara ku mupfumu bakaroga bagenzi babo, bashitse mu kibuga bose bagahuma amaso ntibabone umupira bagatsinda. Imana idufashe cyane. Abiruka ku miduga barategana, umuduga ugatembagara n'uguturika ugaturika ugasha, umuntu agapfiramwo wa undi nawe agatsinda. Uko niko abisi babigenza.
bararogana no kwicana bakicana kugira ngo ibikombe babironke. Ukati usanga rero narababaye cyane rwose numvise abakozi b'Imana bicana. Umwungere wa kabiri akica umwungere wa mbere kugira ngo acabe umwungere wa mbere. Mwarimu agahisa umupasiteri ngo nibaza guhezagira acaba pasiteri. Umuririmbyi akaroga umuririmbyi mugenzi wabo cyangwa akamugirira inzigo umuririmbyi mugenzi wiwe abona aririmba neza kumbura afise ingabire kumurusha akamugirira inzigo akumva yamurengana. Si bibi kwifuza gutera imbere mu gakiza, si bibi kwifuza gukora mu bikorwa by'Imana, ariko mbega uce mu yihe nzira ugende muri iyo nzira y'abanyamahanga? Oya, Yesu aravuga ngo mu by'ibyubahiro umwe wese ashira imbere mugenzi we, ariko byarabananiye benshi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rero muri Zaburi rikomeza ribivuga ati mbega bikumarira iki kuvuga amajambo yanje mu kanwa uyabwira abandi, ibyagezwe byanje ukabishira mu kanwa ubibwira abandi, kandi nawe uri umunyabyaha ngo wiruhirize ubusa. Imana idufashe cyane. Raba ukuntu uri kuragenda mu bikorwa byawe, raba ukuntu uri kuragenda mu gakiza kawe, raba ukuntu hari niganira iby'ijuru. Mwene data, mbega agakiza uracagafise? Nta shari n'inzigo ufitiye abakozi bagenzawe, nta shari n'inzigo ufitiye abandi ba Kristo bagenzawe. Umuntu afise ingabire kugusumba, mbega uramunezerererwa cyangwa umugirira inzigo? Uwo muririmbana aririmba kugusumbya, mbega uwumva umusabira ku Mana arushizeho kuzura amavuta ya mpwemu yera cyangwa ugomba ingabire yiwe izime? Imana idufashe cyane. Abakozi b'Imana bashizwe imbere yawe, babandi nyene ukwiye kubaha no kumvira kuko ari abayobozi bawe, mbega nyene urabakunda, urabumvira cyangwa bafite inzigo bifuza ko bahava nimba bopfa cyangwa bagatembagara hama nawe ukicara muri cya cicaro cyabo? Koko n'ivy'ijuru turabihiganirwa, n'ivy'ijuru turabisiganirwa, ariko ugusiganwa kwacu turondera ibisibo byo mw'ijuru nugusunika abandi imbere. Apana tubasunika tubashira inyuma cyangwa tubakubita ubukokora ngo batembagarire hambavu. Oya, gushira abandi imbere. Yesu aravuga ngo mu by'icyubahiro umwe wese ashira imbere mugenzi we. Sengera abandi bose ubona bari imbere yawe, basengera bigira imbere nawe. Umve, niko rutonde rwiza ugomba gutera imbere. Sengera uri imbere yawe yigira imbere nawe bigire hahandi. Twese dushikane mw'ijuru. Paulo aravuga ngo maze kwigisha abandi nanje ndiyubara nkagwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja, ngo ninamara kwigisha abandi sinze mboneke nk'utemewe. Mu buryo bw'umubiri turumva kugiranira inzigo, mu buryo bw'umubiri turumva kwantana kuko ibi biva kuri kameremere k'umubiri. Mugabo gwana urugamba rwiza, hindura umubiri wawe umuja wuzure mpwemu yera. Mpwemu yera ngo yuzuye urukundo, kandi urukundo ngo rushira imbere iby'abandi. Imana idufashe cyane. Ugomba gutera imbere inzira nziza mu by'agakiza, si gukura mugenzi wawe imbere ngo umuti inyuma, nuko umusengera yigize imbere ave hahandi aje imbere, nawe utari ntambuko usubire hahandi yaravuye. Ukomeze umusengera yigira imbere, ave imbere yawe yigira imbere, nawe ukomeze wigira imbere. Apana kumurementaniriza. Hari n'abarementaniriza abakozi bagenzi babo, ngo urabizi ngo naka yarasambanye akanafabrika n'ama evidence akayafabrika nyene neza bikagaragara ko yasambanye, akagenda mbere agahera n'impera umukobwa yatewe inda n'ikirara, ngo uzovuga ko ari mwarimu naka yayiguteye, unabishingira intaye mu rusengero hama bamuhagarike. Ibyo ukabikora bakanamuhagarika hahandi ukahicara. Ariko mbega none kubaye umwarimu uciye mu manyanga, cyangwa kubaye pasiteri uciye mu manyanga, kubaye reverend pasiteri cyangwa representant legale uciye mu manyanga, kuhindutse umudirije wa korale kuko mugenzi wawe wamurementanirije, mbega ishimwe n'iryande? Mbega Imana witwa kuri kurakorera ikubona gute? Imana idufashe cyane. Abarani babandi bariko baraniganira ibitsibo bagatagakiza. Navuze ngo ibitsibo bizohabwa abashitse mw'ijuru, kandi hazoshika mw'ijuru abagiye bagororoka. None kuba bica mu nzira z'ibyaha ugomba ibitsibo bitangirwa mw'ijuru, kandi umunyabyaha azorangiriza muri gihonomu. Niumva kuri kuraruhira ubusa. Muri Zaburi havuze ngo wiruhirize ubusa. Suzuma urabe ingeso n'ingendo zawe, Satani ntabe yaraguhumye amaso cyangwa ngo akuyobye ubwenge kandi wari mu nzira y'ukuri. Hama nimba hari aho watsinzwe, saba Imana imbabazi. Mwene data, kurondera ibitsibo ni byiza, ariko ntute agakiza wirukira ibitsibo. Imana idufashe cyane. Dushirane imbere. Nimba hari umuntu ari imbere yawe, musengera akomeze. Bishitse akagwa ntunezerwe, musengera byuke aramirize. Dufashanye, dushigikirane kugira ngo twese tuzashike mw'ijuru. Ijuru ni rinini cyane rwose, twese twokwigwayo.
nta mwaga uzo uri mu ijuru, nta gusitana guhera kuri Adamu umuntu wa mbere yaremwe kugeza ngira ngo kunda ya nyuma izovuka hama inzambi ikakivuga, abantu bose Imana ibagiriye ubuntu mu ijuru twokwigwa n'ahandi hagasigara. Ni kubera ko tutagomba ko abandi batera imbere mu gakiza? Ni kubera ko wonezerwa mugenza waguye mu cyaha? Ni kubera ko wonezerwa mugenza wawe ananiwe mu rugendo ngo hahandi yarahagaze nawe uhaje? Reka dusengeranire, reka urukundo rwuzure mu mitima yacu, reka amahoro n'ubumwe no kwiyumva namwo byuzure muri twebwe, tugiriranire urukundo, kuko nyene abatagira urukundo si abana b'Imana. Yesu abwira abigishwa be ngo nimukundane, nimwakundana niho bizomenyekana neza ko muri abigishwa banje. Kandi habayeho gukundana, habaho gushigikirana, habayeho ugushigikirana, habaho iterambere rikomeye cyane gose mu bikorwa by'Imana, hakabaho gukorana mu bumwe no mu mahoro no mu mwumvikano, byose bikagenda neza. Ndakwifuriza kuzoronka ibitsibo pe, nimba kwakaka nk'inyenyeri bizobaho, cyangwa mbere kwakaka gusumba inyenyeri, nawe ndabikwifurije mwene data. Mugabo nubiharanire ngo utagakiza, higanwa neza nk'abana b'Imana, higanwa neza nk'abaja mu ijuru. Niwiruke nk'utazi yaja. Nimba ujya mu ijuru wiruke nk'abaja mu ijuru, ariko ukiruka nk'abaja mu muriro ukibesha kuja mu ijuru, nyine uzorangiriza mu muriro, kuko uriko wiruka nk'abaja mu muriro nyene. Pawulo avuga ngo ndiruka ariko si nk'utazi yaja, ndakubitana ibipfunsi ariko si nk'uhusha. Benshi barakubita ibipfunsi bagahusha, bagwana na bagenzi babo hakugwana na Satani. Imana idufashe cyane. Nimba ari ikintu kikuboshe kikubujije gutera imbere, si wowe undari imbere yawe kubujije gutera imbere, ngo ni Satani ariko arakubuza kubandanya. Ntukubita ibipfunsi uri imbere yawe, kubita ibipfunsi Satani akuboshe. Wibohore ku nzigo, wibohore ku ishari, wibohore ku bugunga no gukomana k'umutima, wuzure mpemu yera kuyobore, akwigishe gukunda abandi no kubasengera. Yesu akombera umugisha cyane. Nire jambo ry'uno munsi abaryumvise mwese, Imana ibahezagire. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumizeko, ariko rirungikire n'abandi. Abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mu yandi magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kwerageza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox imisi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba ari warakiriye gakiza ariko ugasubira inyuma mu vyaha, ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira kuri nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko, uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo, uhoraho Imana arushizeho kubongera intege n'inkomezi, kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsibo kuri wa munsi, naho ubutaha muzigamwe cyane.